Mbere ndabashimire kandi nshimira Imana ko ashitse mu gihugu cy'amavukiro amahoro. Nakazi natanguye ngira tugeza inkino za nyuma twakinye no mu Maroc, aho narifise uyu mugambi nashikirije federation kugira dushobore kugambere gufata abakinyi kubakundisha kwanza igihugu. Wari umugambi wa mbere, si gukina gusa. Abana benshi bavukiye mahanga batazi mu gihugu cyabo, mwabonye ko hamwe abana bavanze benshi, usanga umwe afise abavyeyi bose b'abarundi n'abandi bafise abavyeyi umwe w'umurundi undi umunyamahanga. So ni igikorwa kitari coroshe, mugabo ndashima Imana ko yaragikoranye n'abantu benshi. Ndafise aho no kwita aba scouts ntibaramenyekana cyangwa ntibashobora kwibonekesha muri federation y'abamenye, mugabo mu bihugu byinshi usanga dukoranye, ugasanga bakora gutelefona manager umukinyi kanaka ameze ku bashaka kumukurikirana. Je cyo nkora ndandika ku gitabo cyanje, ngora babwiye fise agenda n'amananzikamwo, bakandukira ama CV yabo, nkaraba ama video yabo, hanyuma nkacavuga ni why not, reka akakanya ko twaronse reka dutegure kila mwaka. Kandi ni projet yatanguye ubu kandi nizohagarara, ni projet zo bandanya kila mwaka. Ubu twafashe ku myaka era ku 18 kuduga hejuru. Hariho na babiri bazoshika ejo nage ejo barengeje imyaka 23, mugabo bobo ndiko ndabona mu numero kina mu mugwi mukuru ari senior. So ni projet twatanguye no mu mwaka uza tuzozana abana b'imiyabaga y'imyaka 15 kugira twubake fondation y'igihugu, kugira twubake ejo heza muri equipe nationale. Nituzosubira gukinira kuyamazina muzi, kugira ushoye kuraba intumbero, kugira ushike kure utangura kare. Uriyo twatanguye kare, ngiye mwarabonye kuva ejo ndonga ama message y'abantrainer aho bari Ngozi bambwiye ko abana bameze neza kandi ciza babakundira n'indero, bafise indero. Iyo babwiye umwanya ko uyu mwanya baba bashitseko, ni muri yo ntumbero twagize kugira bashaka gukunda igihugu, bazova Ngozi baje Gitega, tubatwara mu zindi ntara zose, kugira niba basubira n'inyuma baze bagende bavuga ukuntu basanze Burundi ko bumeze nejo bundi n'abandi bashoboye kuza. Mike Trezor ngira n'umuvyeyi baramubona ingaya aje kunegera. Mike Trezor we azoza aje mu karuhuko kubera yabuze son grand-père, mugabo ni vyiza ko iyo bari nganda abanyakabona programme tuko turagira, ngira icizero kirahari kandi nko namanda bivuga umuvyeyi wiwe ni ngamwene wacu umugenzi. Mike Trezor n'umwana twarize yakiri muto, nawe nyine azoza kandi n'umwana akunda igihugu, imisi yose yamabaza amakuru y'igihugu. Mwabitegereye nabi ukuntu bavyanditse cyangwa ukuntu nabivuze, sinavuze ko tuvugana kugira aze gukina mu gihugu. Mwisanzwe tuko turaganira abakinyi, ahantu hari umurundi wese umukinyi tuko turavugana, ari platform tuganira ko n'abakinyi kugira ndashoboye kubumvisha kubakundisha igihugu. Ivyo nabitanguye atarakina no mu gisero cy'igihugu w'Abadage, ari habuze gato gusa kugira ashobore gusiba imajwi y'ashobora kuzakina mu gisero cy'igihugu. Rero kubona kuvuga ko ashobora kuza hariho amahirwe, of course Abadagi badashoboye kumuselektiona, ari amategeko mashasha FIFA yashizeho ashaka kumuha uburenganzira bwo guhindura igihugu, nayo bayakinye ama match arenga 5 batari 10. Zo biraba neza mu papuro, mugabo turabivugana. Murazi ko yubatse n'ishuri gifasha gikigo nga mu Burundi, n'umwana nawe nyene afise nationalité zibiri, mugabo yumva ko yisanta neza Uburundi gusumba ahari. Ngira mwabibonye n'abakinyi, ndafise nk'abakinyi 4 bashoboye kuza bose na bametisi. Aro umwe wewe yaranangaje, we papa wiwe n'umuzungu yari yamwangiye, mugabo bamaze imisi 5 bataryama. Yumvise ko abandi bagiye kugenda, haro platform cyangwa ya WhatsApp group bakaza baganiramwe. Rero bagira n'amafoto n'abari Ngozi bo bagira sarisha abandi bose abatashoboye gushika bose bariko barifuza kuza, mugabo ndafise nombre naye nahagarariye ko nashobora kurenza ko, mugabo ninashike jo zovugana n'abarongo federation bishobotse kwera na ari abazogera muri Sekafa, abazosigara bazwandanya iyo programme twafashe yo kubandanya amantrema gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Kibazo mugabo urazi ko Sekafa ari tournoi idafise agaciro muri kafi ntibarekonesa. Rero bagira n'abakinyi twokwita kwa Burundi gwego kwa professionnel, nishobora kwazana muri Sekafa mu gihe two turategura long term project y'abakinyi twifuza kuzokonesha muri wa mugambi dufise wa Coupe du Monde 2026. Cyo gituma turashoboye kwashiramo tuteza kuraba abandi bashasha, andi maraso mashasha n'izindi sura shasha.
ubona ababaje ntibaje kwera Sekafa bari baje kuri iyo programme twashizeho mugabiruranira ko hariho na Sekafa rero bivuze yuko tusanze mwari beza dusanze bose bameze neza bashoboye kujya kuri muri Sekafa tuzobatwara abakine muri Sekafa kugira bagire niyo experience yo kina competition Afrique zo muri Afrika kugira bamenye ko bose benshi ugambira bashika no muri Afrika mu gihugu cyacu abantu bamavuga gutyo abantu badafise urambe mupira muri football ariyo ikintu bita chance washaka kukina no akaronga Yusuf Nyange yavuye he ni yageze no munsi yavuye muri Aigle Noir kinini Makambo uno munsi amakipe yose y'Iburayi aramuraba atani indi championnat ikomeye yo kuvuga ngo yaciye muri Afrique du Sud ngo igokina rero muri abakinyi dufise baje n'abakinyi benshi bakina mu ligue haro nk'uyo yitwa Morosi Ndashimira Imana akina muri WRM hamwe na Mike Tresor hariyo ba Hendrix bakina za deuxième division mu Birigi ni benshi hariyo ba Oscar azoshikege ejo n'abakinyi bafise experience mugabo ataronka amahigwe kugira baje muri abo batangura so je niyumvira yuko muri equipe nationale umwana w'umurundi wese afise chance yiyumva kandi iyi programme twayigishatse kugira ngo tukundishe n'abavyeyi bawo kwera reka nshimira abavyeyi kwa n'abavyeyi nibo bashizeho n'ingufu kugira barihire amatike kugira bashobe kuza kwera twege federation tutwe kurira abakinyi tutazi ugasanga uriye umuntu yize muri vacances atari umupira akina mugabo iyo umuvyeyi yitanze ugasanga umwana avuye muri Amerika rishe $200 nuko aba yiyemera azi ko uyu mwana wanje agiye mwigeragezwa kandi geragezwa ari yumva wenyene ko ari shoboye niyo numbero twagize kugira twavuze ko federation cyangwa igihugu kibuza amera ko arihira mugabo ni numbero twafashe kugira kundishe kwanza abantu igihugu hama bavyumvemo hama ibikurikira uzo yatowe ejo igihe ejo murabisiko tuma tubikora tubagurira amatike bakaza kandi ndibaza ahari hose ko bafashwe neza bari muri VIP match biyumvire akamati yego murakoze iyo nuzire hari ngiye bazokina nari abisabye ko bokina n'umugwi wabaye champion nabagiye type 11 wa champion mwavuze iga selection bakinira abahungu barabe peut-être toshaka gufata n'izindi match ziri mu Songati cyangwa iyindi bazokina bacafise gengange bazokina ko ari n'abandi benshi je kwicara kugira niyumvire kugira ko no bemera kugira bashobe kuza ko ari benshi bo ni benshi nitwo waheza mugabo urumva reka tutangwe kwanza n'urutonde rufite rwa 25 hanyuma turabe abandi bakurikira mu myaka umwakuza